Inkuru nziza kuri bose. Inkuru nziza kuri bose ni ikiganiro utegurirwa kongera ugashikirizwa n'ishirahamwe Trans World Radio y'u Burundi. Wumva uremerewe ku mutima? Woba uruhijwe n'ivyaha? Akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munywanyi w'ibiganiro by'ishiramwe Trans World Radio y'u Burundi, muvukanye mukunze ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Michel Ntamubano namanda kigutegurira nkonya nkaje gushikiriza, ndakuramukije amahoro y'Imana bane nawe. Ndahimbawe cane ko ndonse uno mwanya kugira ngo duhuriye kwino nsamirizi ya Republika y'u Burundi dushobore gusangira ijambo Imana yashize ku mutima, kandi mu kuguha ikaze ndakwifurize guhezagiranwa nanje. Mugenzi uriko urankurikira, ndizera ko woba barashoboye kuronka akaryo ko kuja ku maziko canke aho bafuba uitavye Imana. Ariko ico nibaza ko wabonye ni ingene umuntu aba yifashe. Bamwe baba bariko bararira, abandi uri kuraraba bose baba bihebuye bivanye n'uwitavye Imana, ico yaramariye umuryango canke ico yaramaze mu kibano. Vyukuri uravye ku maso ubona abantu bahindutse. Uwari umugwiza atunga, abantu bibukira kubyo yahoraho abantu n'ubuzi yari yaratanze canke abo ahora afasha abantu aho nikora. Uwundi yari kirumara mu muryango, atunze umuryango, bibuka ingene yahora bitaho ku murango no mwijoro, maze bakiyumvira kuko ibintu bigiye kugenda muri kazoza. Ivyo hamwe n'ibindi nivyo bituma abantu bihebura ku buryo baravye ubona ko bahwereye mu kajisho. Abandi bivanye n'icubahiro yari afise, igihagararo ciwe, bituma abantu bibaza urupfu ico arico, kandi bakabona ko munsi y'izuba ibintu vyose ari ubusa. Hamwe niko kugira ubwoba rero, haba hari amajambo y'ihumure, ariko ugasanga abantu benshi bihebuye, abandi bariko bararira, abandi babuze bashira nayo bamira. Yamara icari gikwiye si ugutinya urupfu, ahubwo twari dukwiye gutinya icazanye urupfu. Ico naco ni icaha. Urupfu ni ingaruka y'icaha Adamu wa mbere yakoze. Ikindi co gutinya ni igifise ubushobozi bwo gukuraho urupfu. Ico naco si kindi. Imana niyo ifise ubushobozi canke ububasha bwo gukuraho urupfu. Dukwiye gutinya Imana rero. Kandi kugutinya Imana mvuga si nk'uku umwana w'umuntu yotinya uwundi muntu nkawe. Bibiliya tubwira ngo ntimugatinye umwana w'umuntu kandi ari ubusa, naho ashobora kwica umubiri ariko adashobora kwica ubugingo. Ngo ariko mutinye igishobora kwica umubiri hanyuma ikica ubugingo. Gutinya Imana mvuze si nk'uko twotinya umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu ugeze imbere ugira ubwoba bwinshi, hama ukiruka ukamuhunga. Ariko iyo mvuze gutinya Imana, Imana ntawe uyihunga, ntawe uyisigira. Ahubwo iyo ugomba guhunga uburake bwayo kugira ngo ntupfe, uhunga uyisanga, uyihungirako. Kandi inzira yo kuyihungirako ni muri Yesu Kristo, umwana wayo. Adamu wa kabiri yaje gukuraho urupfu, yazanye agakiza n'ubugingo budashira. Ivyo navyo bishikira uwizeye wenyene. Mugenzi, unkundire dusome amajambo dusanga mu gitabo Ubucuvugishwa n'Imana, Yesaya igice ca 26, turasoma duhereye ku murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 21. Ano majambo aravuga ngo, Uhoraho, aho baboneye amagorwa niho bagushengereye. Iyo guhana kwawe kubashikiriye basoka amajojwa. Nk'uko umugore kuri wamera igihe ciwe co kuvyara gishitse, aribwa agatakishwa n'ibise vyiwe, uko niko twari tumeze imbere yawe Uhoraho. Twari dukuriwe turaribwa, bimera nk'aho twabyaye umuyaga gusa. Nta gakiza twazaniye isi, kandi ntabo kuba mw'isi bavutse. Abapfuye bawe bazoba bazima, imivyimba y'abantu bawe izozuka. Nimwikangure muririmbe, yemwe abaryamye mu mukungugu, kuko ikime cawe kimeze nk'itonda ku vyatsi, kandi ivu rizogarura abapfuye. Wa bwoko bwanje, ngwino winjire mu nzu yawe wiyugarane, urihishije akanya gato gushizaho uburakari buzoherera. Kuko Uhoraho ariko araviwe, azanywe no guhanira ababa mw'isi ubwabitanya kwabo. Ivu rizogaragaza ibitenga by'amaraso yaviriye kuri ryo, kandi
ntirizoba rigitwikiriye abishwe bo muri ryo. Imana ishimwe cane. Inshuti yanje unyumviriza, dusomye amajambo meza, ariko kandi amajambo avuze ukuri, ariko kandi amajambo by'ukuri uyihweje arateye ubwoba. Ntange akakarorero gatoyi ko mu buzima busanzwe twamamwo. Iyo abana baguwe neza ataco bakeneye kuri ba mama babo, ntibanabibuka. Usanga umwana yigumiye hiyo agakina n'abandi bana, kandi agashobora kumara amasaha menshi adakubitije agatima ku muvyeyi. Yamara iyo hashigize ikintu kimukanga, ashaza yiruka kwa nyina kandi agaza atabaza. Uko niko n'abakristo ba kino gihe bameze. Iyo atangorane bafise bibera kure y'Imana, maze imituragaro yaza bagaca baza biruka ku Mana. Kandi kwirukira ku Mana ni vyiza. Yamara ikibi nuko bamara igihe kirekire bari kure y'Imana. Iyo akana k'inkoko kabonye ibisiga kagerageza guhungira kuri nyina, iyo bitagenze uko naho kaba kigaburiye ibisiga. Natwe twumvise imburi nduhungire kuri Yesu, ibyago bidushikako kandi herezo rikaba ribi. Ngarutse kuri ya majambo nasomye, turabe kuno murongo wa 18 havuga ngo twari dukuriwe. Uyu murongo wa 16 rero umure majambo twasomye, umwanditsi yavuze ukuri agira ati Uhoraho, aho baboneye amagorwa niho bagushengereye, ngo iyo guhana kwawe kubashikiriye basuka amajojwa. Uno munsi ushaka kwibaza, hoba hariho abantu bahanwa n'Uhoraho? Nivyo, bariho bahanwa n'Uhoraho, naho tudashobora kumenya neza uwahanywe n'Uhoraho n'uhuye n'ingorane canke icago gisanzwe uba ari we. Yamara iyo dusomye ibisano rya kera nyene, turabona ingene Imana yaba hafi y'Abisirayeli, kandi mu mugambi yari bafitiye kwari uko bazogira ibihe vyiza bari mu gihugu ciza bidegembya, batebe bibagire ubuja babayemwo muri Egiputa. Kandi kuko bari bamugoreye gusenga ibigirwamana, Imana nawe yibakarira kenshi ikareka ibihe bigoye by'ivyago bikabazako, kugira ngo babone ko bya bigirwamana vyabo bidashoboye kubatabara, ariko bagarukana umutima ku Mana hami bakize. Ni kenshi yagiye bakiza, naho babibona nko kumengo nibisanzwe, maze bagasubira kuyigarariza bidatevye. Umwanditsi rero nawe yibutse igihe bari barimwo kera, bahura n'amageragezwa, bagatakishwa n'imibabaro nk'iyo umugore yibungenze ageze mu gihe ciwe cyo kuramukwa. Yamara woshobora kugereranya ibi bihe by'uyu mubabaro w'Abisirayeli bari barimwo n'uyu mubabaro umugore agira iyo ariko aribaruka. Nivyo Abisirayeli bari bibungenze, bari bafise amasezerano azoshitswa binjijwe mu gihugu c'isezerano cy'Ikanani. Umugore nawe iyo yibungenze mu gihe ciwe yamaze, aba yarahuye n'ibihe bitoroshe, ariko muri uwo mubabaro wa nyuma yibutse ko ahava aronka umwana mu mwanya muto yicaye mu masaha make, uko biri kose arihanganira uwo mubabaro. N'Abisirayeli rero baratezwa kwihangana, kuko bagumana amaso ahanze igihugu ciza Imana yabasezeraniye. Ngaha rero umwanditsi hari ibintu avuze ushobora kuraba nawe we muri kino gihe ukabona ko bikuraba. Naho yavuze ngo bari bameze nk'umugore aribwa n'ibise, ariko kandi hari ikintu yavuze ku murongo wa 18, twari dukuriwe turaribwa bimera nkaho twavyaye umuyaga gusa. Munyumvire nawe amajambo ko umugore aribwa yibaruka akaronka umwana, umuryango ukanezerwa, ishengero n'igihugu bikavuza impundu. Ni gute umuntu yavyaye umuyaga abantu bovuza impundu? Ni gute yonezerwa yavyaye umuyaga? Namarira niyakurikira n'ukwihebura, kuko ntaba yanaruhiye n'ubusa. Kuko uwibarutse umwana agacava mu mubiri bavuga ngo yaruhiye ubusa, ariko wibarutse umuyaga nawe si no kuruhira ubusa gusa, birengeye ibyo kuruhira ubusa. Nta ku muntu afise yovyita, kuko ntiyoja mu bandi bavyeyi ngo yavyaye canke yaburabuje. Nta ku muntu yovyita, nta n'umugwi ubona umuntu yomushiramwo mu bandi bavyeyi canke mu bandi bantu bahora bibungenze canke bibungenze muri uwo mwanya. Aranavuga ngo nta gakiza twazaniye isi, kandi ntabo kuba mw'isi bavutse. Nshuti yanje unyumviriza, wewe nanje ico Uhoraho aba twitezeko nuko abantu batubonamo agakiza, kandi natwe tukabamira ibyamwa byako gakiza
ku buryo nabo bashobora kwakira umwami Yesu bagakizwa kuko twabereye akarorero. Uku kuzana abavuka bo mw'isi ni igikorwa wowe nanje twahawe cyo kujana ubutumwa gushika ku mpera zine z'isi, nk'uko Yesu yabwiye abigishwa biwe n'intumwa ngo mugende muhindura amahanga yose abigishwa, ngo abizera muzobabatize. Jewe nawe dufise ico gikorwa kidasanzwe cyo gukwiragiza ubutumwa bwiza hirya no hino kugira ngo bose bahinduke babe ab'ubwami bwa Yesu Kristo. Iyivyo tutabikoze ntihagire abavuka mw'isi. Ngomba kuvuga ngo uku kuvuka kwavuzwe ni ukuvuka mu byo bw'impwemu, ni abantu bashasha babakiriye agakiza bakava mu vyaha. Iyi shengero ririho ariko ata abantu bariko bakizwa, iryo shengero ntacyo riba riko rirakora, riba yigeranijwe n'uno muvyeyi yavyaye umuyaga. Nshuti yanje unyumviriza, nawe nuraba aho uherereye urabe igikorwa uriko urakora ico arico. Kuri umukristo asangwa warizeye mwami Yesu gakizwa, umaze iki? Abariko barapfa bariho, ariko ni bangahe wewe wabwiye ubutumwa bwiza kandi abo bafise aho bandikwa mwijuru muri bya bitsibo uzohabwamwo nawe iki wawe cuko hari habo wazanye kugakiza. Dufatiye kuno murongo wa 18, ingorane ikomeye ishengero ry'Imana rifise muri kino gihe nuko abantu batewe n'impwemu yo kwikukira. Iyi mpwemu yo kwikukira, nk'uko umuntu wese yikukiye cyo igihugu cikukiye kiba kitakiganzwa n'ikindi gihugu kikaba gifise ubwigenge, niko umuntu nawe iyo yikukiye ari mw'iyi mpwemu yo kwikukira acabaho nk'aho umenga Imana ntikimuganza, akabaho nk'uko umengo ntaca gikeneye ku Mana kandi ariyo yamuremye. Iyi mpwemu yo kwikukira igenda ikuzwa n'iterambere rya none. Iyo umuntu abona ko afise ubutunzi, amafaranga akagenda yiyongera, afise amakonte menshi yuzuye ko amahera, abona ko atakindi kintu gikenye, ko amafaranga yiwe ashobora kumarira vyose. Iyo umuntu agenda atezwa imbere mu mabanga agenda azezwa, haragira igihe akagira ubufasha nk'aho umengo abandi bantu ntaco bamaze, ku buryo abona ko bose bafise kububasha, ko n'uwo yogomba kwica umwanya muto yiyo mwica akamuherana. Niyo umuntu agenda atezwa imbere no mu burongozi mu vy'Imana, mw'ishengero canke mu yandi mashirahamwe avuga ivy'Imana, haragira igihe agashika ku rugero we acabona ko umengo arahambaye, akihindurira izina, akiha ikindi cubahiro wanashaka kimurengeye, kuko abona ko yagasariye muri ayo mabanga. Ico gihe ntaba nacibuka n'abarongoye, ntaba nacibuka n'abandi bato bato abo bamukanye canke abo basangiye ibikorwa. Iyo ni impwemu yo kwikukira iba yamuteye. Rero gutera imbere mu by'ubutunzi, prosperite na success bikagushikana ahantu ubona yuko atakindi kintu gikeneye cyane ku bantu, canke ukabona kumengo Imana yaraguhaye vyose nta kindi ukwiye kuyigoza, niho utangura gukora nabi cyo ukabaho nabi. Nshuti yanje unyumviriza, iyo ubuzima bumeze neza abantu babaho nk'abadakeneye Imana, ico gihe ingaruka yavyo niyo kwitondera. Baca batakaza urukundo rwabo rwa mbere, kuko ubuzima bw'amasengesho ntabwo baba bakirimwo naho bo bari abakozi b'Imana. Rero ikibi nuko iyi mpwemu yo kwikukira itigera ihuza n'impwemu y'amasengesho. Wibuke muri ya majambo twasumye no murongo rivuga ngo nta byamwa twamiye isi ngo bakizwe, twabyaye umuyaga ngo kandi nta bavukiye mw'isi babonetse. Nariko navuga iby'impwemu yo kwikukira. Kuba hariho impwemu yo kwikukira, ariko kandi hariho n'impwemu yo kuganzwa. Kandi kuko nanone izi mpwemu zibiri zidashobora gukorera mu muntu, iyo kuganzwa niyo kwiganza, byanka bikunda hateza kubaho imwe inyoha iyindi, imwe irusha iyindi ubushobozi. Impwemu rero yo kuganzwa ibyibushwa n'amageragezwa, ibiza canke ibyago, ingorane. Unyumvirize neza, mu gihe impwemu yo kwikukira ikuzwa n'iterambere riri mu rwego rwo hejuru, aho umuntu abona ko yatunze, aho umuntu abona ko aguwe neza cane, impwemu yo kuganzwa yoyo ibyibushwa n'amageragezwa. Igihe dutahura ko ataho twokwishikana tudafise Imana, duca twemera kuganzwa nayo kandi dukwiye kubinezerererwa.
hano Bibiliya itubwira uburorero bumwe bumwe bw'aba bantu bemeye kuganzwa n'Imana. Yakobo igihe yari abuze amahoro kubwo kwiha umugisha wa Esawu mukuru we, byamuteye gusenga, kuko aho yari ari mu buhungiro yumva umutima uguma umuburanya, akumva nta mahoro afise atarahura na mwene wabo ngo bisubize hamwe. Rero uko kubura amahoro kwiwe kwamuteye kwegera Imana arasenga. Yosuwa amaze gushikirizwa uburongozi ntibyamworoheye, yahuye n'ibibazo byinshi biramucanga, kuko abantu nk'uko bari baruhije Mose nabo ntibabuze kumugora. Ariko yabonye ko icotuma ibintu bigenda neza ari uko Imana yomufasha, bityo yarahindukira apfukama arasenga, yemeye kuganzwa n'Imana. Yehoshafati yugarijwe n'abansi bari bagomba kumutera, yabonye ko atobanesha, yishimikije ibitigi by'ingabo afise canke ibirwanisho afise, ariko yarahindukiye atabaza Uhoraho arasenga, asaba Imana ngo imutabare. Turabona kandi Hezekiya yarabayeho aguwe neza, ariko aterwa n'akarwara, kandi ako karwara kamushikanye kure ku buryo yumva ko ubuzima bwiwe bugenda butituka umwanya ku wundi. Bibiliya itubwira ngo yarahindukiye arabisha amaso yiwe ku rusika arasenga Imana. Uku guhindukira akaraba ku rusika ni nkaho byasigura ngo bya bindi byose nari nizeye, ca cubahiro canje kibaye ubusa, ryatunga nari mfise ribaye ubusa, ko nicyo rifashije muno mwanya. Birashoboka ko nk'umwami abaganga bose bakomeye bahindukiye kugira ngo bamuvure, ariko by'ukuri ntibashobora kumukiza. Kandi uku kugenda atituka kubw'amagara yiwe, yumvise ko atahandi yoronka ubukiriro, yumvise ko atahandi yoronka umuti, atahandi yoronka urukiza atari ku Mana. Arahindukira arapfukama, yumva ko byose ataco bimumariye, abitera ibitugu, aravuga ngo ku Mana niho nzeye igisubizo, niho nizeye urukiza. Arasenga, atangura kwibutsa Imana ibikorwa byiza yakoze, kandi ayisaba ngo imukize, kandi Imana yarabikoze. Imana ihabwe icubahiro cane. Inshuti yanje unyumviriza, muri ubu burorero tubonye Yakobo yemeye kuganzwa n'Uhoraho, Yosuwa yemera kuganzwa n'Uhoraho, Yehoshafati yemeye kuganzwa n'Uhoraho, na Hezekiya yemeye kuganzwa n'Uhoraho. Uku kwemera kuganzwa n'Uhoraho naha tukubonera, kuko bemera gufata ingingo bagahinduka bagasenga Imana, babonye ko ibindi byose ataco vyobamarira. Weho iyo ibyawe bihindutse wemera kuganzwa nande? Abandi bahindukira bakaja ku bapfumu kandi banasenga, akaja ku mupfumu, hama ku munsi w'Imana hagera akaja mu rusengero, canke uwundi akizigira cane abo bavukana canke abavyeyi ko hari ico bumumarira. Iyo byanse, Imana yiza ko kukanyuma, ni wemere kuganzwa n'Uhoraho, ibindi byose nubusa. Niyo byugukiza akanya gato, umenye ko bitazogukiza umuriro urindiriye abanyavyaha uzobaho ku munsi w'izuka inyuma y'urubanza. Nshuti yanje, woshaka wo kwemera kuganzwa n'Uhoraho, kuko imbere yawe hanyuma y'ubu buzima urimwo hari ubundi buzima, kandi imbere yawe hari iki? Hari urubanza, hariho sentare uzobarizwamwo ibyo wakoze byose. Imana ituravye ikabona imitima yacu yuzuye inyungu z'isi zizanye no kwikukira, ishikinjura ikamera nk'iyigiye ku ruhande, ikugururira imibabaro, maze imituragaro ikaza mu buzima bwacu. Nico gituma naho umuntu ari umugwiza atungwa gute, ingwara ntibura kuza kuri we, kandi naho bafise uburyo bwinshi bwo kwivuza, ashobora no gufata indege akaja mu mahanga mu bitaro bikomakomeye, haraho bagenda ntibagaruke, ku buryo abona ko amafaranga ataca mu mariye muri uwo mwanya. Ahandi ho iyo amafaranga arafise akamaro muri vyose, abantu bohereye urupfu ntirubatware. Iyo mituragaro rero iyije mu buzima bwacu niyitugondoza kugira ngo duhindukire twiyuzuze n'Imana biciye mu kwihana ivyaha byacu. Uno murongo wa 20 n'umurongo wa 21 havuze ngo, wa bwoko bwanje ngwino winjire mu nzu yawe, wiyugarane uburihishije akanya gato gushitsaho uburakari buzoherera, ngo kuko Uhoraho ariko araviwe azanywe no guhanira ababa mw'isi ubwabitanya kwabo. Ano majambo turashobora kuyatahura muri ibi bikurikira. Dutegerezwa kurondera umwanya wo kwiherera
twiyumvira ku buzima bwacu ubwo turimwo, na cane cane igihe ufatiriwe n'ibintu byinshi ku buryo usigara ubura umwanya wo kwiherana n'Imana gusenga. Nivyo abantu benshi bafise ibikorwa byinshi, ugasanga aguma yiruka n'ubuzima. Hariho ugirirwa ubuntu n'Imana agasenga amajambo makeyi yo kubipa igihe akorotse ku buriri, agasubira kongera gusenga amajambo makeyi ariko asengera ibyo kurya canke bageze kuryama. Ariko nubwo imirimo iba ari myinshi canke ibikorwa ari byinshi, nta mpamvu nimwe iriho yuko twokwibagira Imana. Birakwiye ko umuntu arondera akanya akihererana n'Imana. Uko niko kwemera kuganzwa n'Imana. Imana ikeneye kukubonamwo ibintu bibiri. Ikeneye kubonamwo ubuzima bushinga intahe kuri uwayo wakijijwe, kandi Imana ikeneye kukubona uyikorera aho uri hose, mu kazi urimwo, aho ujejwe. Birakwiye kubandanya ushingira intahe Imana. Iyo wizeye ukayikorera kandi ukayivugira, niho ubuzima bwohinduka, abanyabyaha bakihana. Hariya hariho hose birashoboka, mu bisata byose bigize igihugu ubutumwa bwiza bukwiye kuvugwa, tugashinga intahe y'ukuri yuko turi abantu b'Imana, kugira ngo akazi kagende neza. Niho dushobora gushikira iterambere rirama, tukagira amahoro arama. Ikindi kintu twokwiga nuko mu makoraniro yo gusenga siyo yonyine abyibusha umuntu w'imbere, ariko kwihererana n'Imana nico cambere gifise akamaro cotuma umuntu w'imbere avyibuha. Iyo dusomye mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice ca 6, niho hatubwira ngo umuntu afata akanya yihererane n'Imana, asenge, asuka amaganya yo mu mutima wiwe imbere y'Imana. Turabona Daniyeli yari umuntu akunda gusenga kandi kenshi, kandi muri kuko gusenga kwiwe yaba yugarijwe n'iterabwoba canke abantu baja kumurega bamushakira inabi. Yamara kubona yarasenga kenshi kandi ajejwe amabanga menshi y'i Babuloni, Bibiri tubwira ngo yasenga 3 ku munsi. Yisomye mu gitabo ca Daniyeli 6:10. Natwe rero twobishobora, kuko na Daniyeli nitumurusha amabanga canke ibikorwa nk'ibyo yarajejwe by'ubwami bwose. Nshuti yanje, emerera Imana ivugane nawe uvugane nayo wugaye umuryango w'icumba cawe. Iyo tuvuga ngo kugara umuryango w'icumba cawe, birashoboka ko aho uri ku kazi udafise icumba wihereramwo, ariko bisigura gusa ngo fata akanya wiherere, wirengagize gato y'ibyo gusamaza, ugira ico uvuganye n'Imana. Ni kubera iki dutwara umwanya muremure ku matelefone, turi ama Whatsapp, ama Facebook, za Twitter n'ibindi, mbere bigatuma rimwe na rimwe akazi tujejwe gapfa kakadindira, ariko Imana ntitugiye tuyiha umwanya nayo ngo ivugane natwe. Ica gatatu, haraho igihe umuntu abaho yarashize amaboko hejuru, yarasanzwe akorera Imana, ariko agahura n'ibihuhusi byinshi, amageragezwa menshi, akabona ko Imana umengo yaramuhevye, kwitigera yishura amasezerano yiwe canke amasengesho yiwe, agahitamo gushira amaboko hejuru akabivamwo, akavuga ngo nta kundi, nta kindi kintu gishasha mbona nokora, igisigaye ni ukwitega Uhoraho, nkarindira namba mpfa namba nkira, basi nta kundi. Nshuti yanje, ntugatakaze ibyizigiro. Ariko icari gisigaye conyine mu gihe ibindi byose byansi, igihe wadendebukiwe, wari ukwiye kuvuga ngo ibyizigiro byanje biri kuhoraho. Bibuze wibuke gusa ko waremwe mu ishusho y'Imana, kandi wibuke ko ijambo ry'Imana Imana itigere yisubira ko ngo irihindure, kuko yoba yiswe umubeshi. Yavuze ngo sinzoguta, sinzoguheba, sinzoguhemukira. None mu majambo menshi wize, ayo wasomye nayo wigishijwe wasomewe, nta na rimwe gisigaranye wohagararako maze ukarindira Imana, utari kuri dodomba, ukarindira Imana utasubiye inyuma ngo uje mu by'isi ibyo wahevye. Haracari ivyizigiro. Erega amasengesho yawe yarayumvise, erega irakubona mu vyurimwo, niyabi yitebaganye guseruka, kuko wewe ushobora kubyita ko Imana yatevye, ariko ntiyigera iteba. Haraho iri kwirahinyanyura byose ngo bigushikirize bitunganye, kugira ngo ntugume muri byageragezwa. Mbega bimaze iki? Kukwishura ikaguha ibitarasha, hama mu mwanya muto yica mu minsi mikeyi ugasubira muri ya mageragezwa, kuko ibyo yaguhaye bitakwiye.
hari aho yo biri kwiregeranya ngo guhe byinshi bigwiriye, kumbura wihangane akandi gato. Ukirindiriye usabwa guhindura ingendo, ukirinda ikintu cyitwa icaha. Hari ikindi kintu tubona acaba ni mu muhamagaro bitega gucungurwa, kandi ku gucungurwa kuzuye bisanzwe uri kurateba mu kigeragezo, Imana ibigomba kurama. Rero imyidogo nuyihagarike. Ijambo ry'Imana tubwira ngo hahirwa uwihanganira umugerageza, ngo kuko niyamara kurama azoba igikoresho ciza, ngo kandi azohabwa ibyasezeranywe. Nawe ukorana na Yesu ukaba ugerageza kurwana intambara zo kugororoka, naho ubona amarushwa akuzako, naho ubona ibigeragezo canke ubugaragwa buguma budindira, niwihangana kandi gato, witege umuhezagiro uzoza uvuye mu ijuru. Nshuti yanje, imbere yuko dusezerana, nagira ngo wongere wibuke ano majambo ari kuri uno murongo wa 20 uvuga ngo injira uburikinze uburakari bugira buze, kubera ko ababi n'abasinziriye ubwo burakari buzobatwara. Wowe usinziriye nukanguke, va mwitiro. Wa musenziwe va mwitiro. Ewe mukozi w'Imana wasubiye inyuma, va mwitiro. Uburakari bw'Uhoraho, uburake bw'Uhoraho buraje ntibugusanga usinziriye. Wari warakoze, ariko ibyo wakoze ntiwemere ko bipfa ubusa. Ingero igiye kuza, ni igihe c'amagodoka. Isi iriko irashira, nawe ntugatwagwe n'isi, kandi warasezeranye kubayo w'Imana. Bibiliya tubwiye ngo Uhoraho araje, ariko araviwe kugira ngo aze guhana inkorabizira, abakoze bibi. Kandi nimba ariko araviwe aje guhana, nuko nanone wewe niwaguma wizigiye Uhoraho, kabananye urwana urugamba mu kugororoka, nawe ugiye guhembwa. Uzobibamwo ukiri muzima munsi y'izuba, nawe ufata akayaga wiruhutse. Warashonje igihe kirekire, ariko ugiye kugaburirwa. Maze ibyo bihe nivyahera, tuzi ko isi atari iwacu, tuzoja guhembwa mu ijuru, ndakubwiye ngo budashira, aho umuntu atazosubira kwibuka amarushwa yaboneye ku isi. Mbega uriteguye? Nahawe gusenga, wigaye ubwira Imana ati Mana, ndigaye kuko nabaye kure yawe, kandi ko numvise ijambo rinshubije mu ivyizigiro, ndagarutse. Mbabarira ibyaha byanje, ibigabe tunyo byanje byose ubinkureko. Kubw'isinzi ry'imbabazi zawe numparire, kandi amaraso yawe wavuye ku musaraba Yesu Kristo nanyeze rwose. Umfate ukuboko mba umwana wawe, kandi nongere nsubire kugukorera, unezerererwe, kandi name mpeshe izina ryawe icubahiro. Amen. Wakoze, reka mfatanye nawe gusenga. Mana uri mu ijuru, data wa twese uhoraho, ngushimiye amajambo wampaye, nsangiye n'uyanyumvirije. Kandi uku kwatura kwiwe nugushire ku mutima, umuronsi by'umutima wiwe wowe ukenye kurusha ibindi byose, ku buryo yogira ubuzima buguhesha icubahiro. Ni umugabe umwiganzire. Uwari yarasubiye inyuma umugarukane mu bikorwa, uwari yarasubiye inyuma afashe ingingo kugaruka, usubire umwegerezanye imbabazi, kandi wongere umukoreshe. Uhindura ubuzima bwose bw'ishengero, uhindura ubuzima bwose bw'igihugu. Reka umuco wawe, umuco gakiza, ubandanye ukwire mu gihugu cose. Urakoze, turakwizeye. Nsenze mbyizeye mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Amen. Nshuti yanje, wakoze kuntega abiri. Nzonezerwa ninumva igicinga ntahe cawe. Naho utaha, Yesu aduhana umugisha. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Ushaka kugishigikira, kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungike ubutumwa bugufi na Whatsapp kuri iyi nimero ikurikira: 69 720 767. Turonderere kuri Facebook ni TWR Burundi. Ushobora no kutwandikira kuri email yitwa twrburundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri nimero 22 24 26 57 ku masaha y'akazi. Imana iguhezagire.